Mwaramutse eka uno munsi tuve muri politike tuje mu vyunguka. Uyu mubona hano ni Francine Niyonsaba yabaye populaire mu Burundi azanye umudare akuye muri Olympics kumbe n'indi midare muri atletisme. Ushobora kuba umudare ugira kabiri uvuye muri Olympics inyuma ya Venuste Niyongabo ari umudare nza kona muri secondaire mugabo Francine nanave mu Burundi nta vyinshi donc ndamuziko mushobora kumviriza iyi video yose kuri channel yitwa Run Plus kubashaka kumenya neza ubuzima bwiwe bwo muri atletisme. Ubu nshaka kumva ingene yagize investment yagicyase gushora umutahe muri Canada ngo aribwa. Ngabikora kandi ko kuri Facebook nigeze gushiraho video mvuga yuko rimwe ushobora gusanga ushize umutahe mu gihugu urimwo ubamo nk'aba diaspora muri za Canada za States za Australia za New Zealand kusho gusanga kumbure ariho uvyaje umusaruro gusumvya ubushoye mu Burundi. Encore une fois hacaba umuntu agira comment avuga ngo Francine yaribwe inzu muri Canada. Ndatangara muri Canada bishoboka gute ngo umuntu yibwe inzu? Reka nongera ntireka ndondere iyo video kandi yumve neza nuko vyagenze kubera ari no muntu novuga ko ari populaire. Reka ndavyumvirize ariko imbere yuko ntangura ndabibutse yuko jewe ntari investment advisor canke financial advisor ukeneye conseil impanuro ku ngene ujana ushora umutahe urondera abasanzwe babikoramwo bakabigufashamo. Jewe mvuga ibintu general information nzi experience personnelle kumbure vyo numvise nivyo nasomye ntavyo no expert muri bino bintu. Hari abantu bakunze kuzanga bavuga ngo ndi expert, I'm not. Okay, niwe gura bisubiramo. Sawa, reka tumumvirize. Nayo imihimbiri ibisuma n'abambuzi nibamenye ko nibafatwa bazohanwa nyaguhanwa. Byo nkundira ndifuza ko no mu entrepreneur ngaha muri Canada mu iwanyu nkaba nk'umuntu yibera muri immobilier mutinya yuko uri mu Burundi mutinya yuko bogucanganya bakagucamwo bakakwiba urumva abantu waye ntuyaronke muri business nta haba ma risk byo nivyo no kubwira yuko usanga utari umuntu atakora ikintu atari hari vraiment hariho dukosa dushora kuba ugasanga urezera abantu ugasanga barashaka gukononera yego. Okay, avuze ikintu gikomeye cyane risk. Uwo muntu yanyishuye inyishu no muha na hantu na hamwe nigeze vuga yuko ushobora gushora imari yawe hatarimwo risk. Umuntu azokubwira ngo hari hantu zo kuja nzokweka zoje n'amafaranga ngo inyungu iri garanti n'umutahe wawe uri garanti aho benshi na benshi abaragomba kukwiba. Ahantu ushora imari investment zose haba harimwo risk. Property generalement ibivanya bari mu immobilier mu gifaransa birakunze kudafita ama risk menshi cyane mugabo nanyo ntabwo ari zero risk arimo menshi. Uyumva yakoye amaze kuyibona mugabo n'izindi it can be worse cyo no kuba bikomeye gusumvya ivyo vyamushikiye ubu. Donc ico no nagomba gukora kwa mo risk uri ku ruhande uri kure yiyo nzu yawe risk ica yiyongera kubera evidama uba wizeye uwundi muntu ashobora kuba umuntu asanzwe canke agence daja kubishikako kugira ngo aguhe rapport ku ikintu vyifashe. Ico gihe ikihe cyose ibintu biri kure yawe risk iri multiplier. Voilà nico ariko reka dukomeze muri histoire yiwe nyene uko vyamugendekeye. Umaze kuvisita none ushaka kuzo kwinvestisamo hari bibanza ushaka kugura canke uje muri reconnaissance? Iwanyu haragoye nibaza yuko ngaho iwanyu hariho amategeko usanga akingira abantu mugabo n'abasuma bariho usanga bariho ndabumva hari abo maze kurana nabo. Okay, abasuma bariho abasuma bashobora kuba hari muganeza ko muri Canada batobangana n'abari mu bihugu bimwe sanzwe nzi vy'iwacu. Hanyuma ego nivyo kugura inzu ni business ikomeye cyane. Inzu ze property ni business ikomeye uri hanze biragoye kubera iki keshi na keshi ngo utange offer ushire offre ku nzu umaze kuvisita nk'inzu nkaha turi nibaza Canada ifise economy imwe ndiko ndavugana ko vyerekeye ibihugu byinshi biri muri OECD no kuvuga nka Canada, New Zealand, Australia, America en partie kumbure n'ibindi.
ubanza gutembera amazu menshi ukamenya ico bita the feel of the market kumva akamenya uti more or less nk'inzu nk'iyi hamwe wamenyere hamwe ushobora kuraba inzu kuvuga isi norenza ya ukamenya ivyo uraba ko hari inzu usangira iboneka neza mugabo iva hari amateriere usanga zitarama hariho quartier usanga ibamo bajambazi cyangwa abantu badatomoye hari ibintu vyinshi donc ugomba kuraba ukamenya mbega muri iyi quartier no kwizera ko nzoronka inyungu ingana gute en terme ya rent amafaranga ni ibintu biri compliqué cyane ibintu byo kurondera inzu bitera umutwe ndakubwira nawe uri kuri terre inzu wagiyemo hagiye unayishima ushize ko amafaranga uragacashaka akayakurengeye akayigutwara cyangwa ukarondera umu inspecteur yaze kwira bagasanga ifise akadefo ntumenye icyo kazogukutuka cuyiheba dude nta business nabonye itero bimene nka business y'amazu iramena umutwe cyane gose birarenze okay jewe umaze korana akakunyanganya je nibaza yuko sagasheshamuri nibyo babirimo kuko je ndafise appartement ngaha iyo appartement narayiguze ndayiha umugestionnaire mugabo umugestionnaire ambera nagiye kuba nabona mengo n'umuntu muzima kandi namwize namuhaye confiance mugabo kubera ntaba ngaha wasanga communication itagenda neza ukamubaza ikintu timbega hariya muntu ari hariya mbonera gute ugasanga ariko arambesha ntanje kubera ntaba ngaha nkavuga nti peut-être naco ndi wibukoremwo nkamubaza ati mbega amateka none ngaho iwanya bivuga ko iki ko bimenyereye niki ugasanga ariko arambwira ati ahi iwacu ibintu biragoye gose bitwara igihe ibintu byose birateba atabarukatere umuntu akwivye usanga afise amadruwa ati no kumwirukana nikingorana anamubaza none nta hantu umuntu ashobora kwitwarira umuntu yagiriye umuntu bati kuko ya mataxi usanga ya municipality turiha amataxi scolaire abava ngaho nyene mugabo ugasanga ariko arambesha rero sinzi ngene avuga nti kagenze kora ivyo bintu koko okay icambere hari ikintu bavuga ngo blâmer la victime to blame the victim uwo niwe yibwe nta muntu yoja kumongera kwa makosa mugabo mu bintu vya investment zose investment cyangwa uguze ikintu kizimvye muri Amerika sinzi apartment kumba muri Canada zirazimvye sinzi gisagara n'igisagara yaguzemwo mugabo Canada iri mu bizimvye okay mu bizimvye turi kuvuga miliyoni w'amadolari bo appartement nimba cyangwa icyumba kimwe cha appartement kumba ntashikayo mugabo Canada irazimvye niburi ni nusu y'umiliyoni okay bo ahantu cy'amafaranga nkayo urakora ikintu bita due diligence abandi bayita ngo ni do your homework ni nka devoir à domicile ugomba kwikora ubushakashatsi ntiwizere umucamanza ntiwizere agency ndaza kumushikako ntiwizere mugenzi definitive mapa umugenzi no nuwo mufana ikintu atari uko yokwiba ari uko ashobora kuba atavyazi okay ivyo nabyo birashika property ni ikintu kiri complicated ibintu by'amazu batari umuntu abikoramo kugira ngo bimenye ntibishoboka abantu benshi bazi juste ibintu sommaire canke nk'umuntu yaguze inzu abamaka ngo ndaje kugura amazu inzu bamo n'inzu ya investissement bita uconsider ibintu bitandukanye so nico tuma ntabwo uhereza urufunguzo uwundi mugabo wewe urironderera donc due diligence icambere nk'akarorero nko muri ibi bijanye n'iyi case yiwe nuva ko yakuraba amateko makeyi ajanye no kurentingisha inzu ntiyizere ivyo umuntu amubwiye notama bafise nk'ikintu bita tenancy law cyangwa amateko ajanye n'abarokateri aba yanditse neza mbega umuntu yanse kuriha bigenda gute haba hariho procedure nk'iyo ntashobora kuguhenda notama procedure imwe nuko mu bihugu vyinshi nk'inavyo vyo muri OECD umuntu yanse kuriha baramuha imisi hanyuma akamwandikira ikete utinda uzoba warishe kuri uyu munsi uwo munsi ugeze ugaca utangura process ya eviction yo kumwirukana ivyo naza mu bisagara vyinshi nuko bimeze bo ikindi Canada bameze nk'aba communist socialist niko novuga pana communist ibihugu vya socialist usanga aba tenant bafise droit nyinshi gusumvya gusumvya nyene inzu pana kumusoma necessaire aya afise droit nyinshi ntushobora kumwirukana komsa nico tuma ugomba kwitonda nico kigira kabingira mvuge wagomba kuyiha umuprofessionnel okay bantu bimana umuntu usanga abandi bashaka kugura inzu hanze mugabo n'umuntu uguze inzu no mu diaspora kagura inzu mu kindi gisagara no mu gisagara urimwo uyi budgetinge it's okay
ushobora kuvyikorera soke nubwo naje nabanye birarusha mugabo uramutse uyaha umuntu ntuyihe umugenzi ntuyihe umunyarwanda ntuyihe umuzayirwa ntuyihe mwene wanyu ntuyihe muvyarawe ntuyihe umuntu wabwiwe n'umuntu kuri eglise rondera aba professionnel ibihugu byose ba professionnel banditswe sinze ko yavuze ko ari Ottawa nagenga Ottawa ndarabarije agent Ottawa urahaye estate agents amazina yabo benshi cyane haziba zizwe ziri ku isi zose nka za Harcourt n'ibindi bose baba hari urondera muri aba niwe bakokora property management ico gihe d'abord baragufasha ko wabazi ayo mategeko yose ajanye no gukodesha inzu baba yazi hasi hejuru kuba n'ivyo bakoramo ico ni kimwe nk'akaro numvise ko agiye gukora inspection ufuye kudodora ku muntu gukora inspection wiyandugije mu bihugu vyinshi ntibabikurekurira nka ntibabikurekurira bisaba ko nyene inzu umuha imisi umubwira uti imisi ibiri kwanza umubwira imbere imisi ibiri sinza kuraba nk'ico mu buntu ushobora kuza wiyadukiza ukagira ngo inzu ni iwanje ino ntibirekuriwe inzu si iwawe inzu warayimuhaye muri iyi misi mwavuganye arakuriha cette fois nkuko nyenda guhaye unkoteye n'imodoka ntabwo nogera mu nzira ngo cuta kumbwira ngo reka ndabiyo modoka yawe canke ngo yigarukane twavuganye imisi ibiri donc ku nzu ni hahandi uyikodesheje bavuga ati ico gihe nyene inzu nuwe muntu ayibamwo muri ico gihe yego nivyo rafite uburenganzira bwo kuinspectinga mugabo harimo frequence ntushobora kuvuga ngo burindwi inzu kuraba kuko nawo umwe umuhohote cyahe ngo nzuza kwitombokeza utari huri ngo shitse mu funguruzo ivyo ino ntibirekuwe never bako navuga abo ba agents abafise abazi ayo mategeko umva ico gihe babaza amategeko muri amategeko harimo n'amategeko ajanye na eviction umuntu yatarishe bigenda gute umva nico gituma rero uyatarishe baca bandika email ikete bakandikira umuntu nawe akakurungikira copy batiraba uyu muntu amezi 12 atariha mu mategeko ya Canada ya Ottawa igisagarumo cyose bivugwa yuko umuntu amezi imisi atariha ucumandikira ikete ukamuha imisi 21 aba yarishe iyi misi ndi kuyivuga gusa kuko bitandukanye buri gihugu ntayo nzi mugabo ubwenge no kwene ubisangaho hanyuma iyo misi ugenda Google canke ChatGPT izo nyishoro zigwasi no kuganda tumwanya hanyuma akabaka gukomunika hanyuma cyagiye kigeze atarariho kuvuga akabaca kwemfuna ati wa muntu ntarariha ubu tutangwe eviction process ndavuga ngo acamurukana direct mugabo omwe uri kuraronka communication ingene ibintu biriko biragenda mugabo ivyo wari mugenzi ivyo umva ko atavya akoranye n'icyo cyashobora kukwiba alors ndabisubiremo utari hafi absolument nubwo buri hafi utashaka kuvyikorera ntubihe umuntu ngo numugenzi ni mukuru wanje muri umunanje mushaka uzobipfa kuko ubwambiye nuko ashobora kuba umuntu w'umuswahili akakwiba amafaranga icyakabe nuko ataza ayo mategeko yo gutamukaga ega hari gihe usanga agiye nkuko onyene akibaza ngo kujya kwiwacu akagenda kugura inzu y'umuntu ngo agiye kwinspector atari hari bagasanga yatuza kumubwira ukasanga baraguciye n'amande so agomba kubaza ayo mategeko ikindi abafise aba lawyers ama agents bafise abantu baba lawyer ba avocat bari ku standby hagize problem yuko bisaba ko muburana barakuburana ko bafise na insurance assurance all of that baba bafise n'ubyo bwo kuraba umutenenti bahisemo ko ari umutenenti w'umunyakuri umuntu agukodeshereza kuko hari gihe usanga wahinze umuntu anyura umugi banyitabi birwanya inzoga bakagwana bagasiga bayibomoye ntibakurihe uvuze uti nimugende ati tuzogenda bakarindira ko police be victinga imbere ko be victinga bagafite inzu bakayibomagura amadisha ivyondo bagatahanze ugasanga uzoyikoresha ko bihumbi 230 ugiye kubishuza ubakoze iki ino umuntu agoheraniye atayafise none uwo mugira nabyo bavuga ngo wabafunga none bamufunza inzu yubuyironse ntacyo ntana kimushaka kumukoza umuntu azamafaranga dushaka kumugutora ifikigo giye nguje kurigurisha uraho amafaranga yawe nico cyo ndaba agence bakora nuko bafise iyo expertise yo kubikora mu babazi ingene badiringa na buri situation ingene bavetinga kuvetinga no kuvuga ku umuntu aje ati ndondera inzu bamubaza urafise akazi ego waramaze gukota inzu ahandi hantu ego uranywa itabi ufise abana bangahe duhe ahantu wamaze gukota icyo bita reference tuba telefone turabe ivyo byose bakabira ko bashyira en consideration ko umuntu azokwishura atakane ko atazuba problematique mu nzu yawe ibintu nk'ivyo encore une fois nico kitwa ndabirandiriye ko kuyiha umuntu yahawe wo ku munwa w'umupenjeri iyo niyo erreur fatale yakoze ya mbere kandi naza ko ariyo ikomeye yatumye aja muri ibi bintu yarondera mu agence nta bibazo yari kujamo kuko bakora professionnel baba bafise licence
izo lisansi baba banka yuko bazita nico tumakora professionnel bien sûr ko niko kazi bakora akoze ikosa uramwitwarira habari agence iba registeringa yabaregistra ukitwarira habari ikintu kimeze nka ombudsman mu masecteur menshi ukagenda kuri ombudsman utijya tufitana ibibazo nibi haba hariho ayandi matribunale asanzwe ashobora kunywanisha guhuza abantu n'abandi nka tenancy tribunal hano turafise tenancy tribunal ibintu nk'ivyo ahantu ufise resolution iri officielle iri formelle ndonge ico nashaka kuvuga uvuye mu Burundi ukaja mu gihugu cyo hanze igakuba formelle ntimuze murumviriza amakuru ku muntu asanzwe yirondera wenyene hanyuma ukeneye ikiri serie ronde mu professionnel yaba mu lawyer yaba mu agence yaba immigration n'ibiki koresha umu professionnel barazimvye c'est vrai mugabo ushe gusanga ububeze ko azimbutse ariwe avuye aba azimvye in the long run nkuko Francine yavyiboneye voilà nico novuga kuri kuri uwo muntu nubwo ntamuze exact mugabo nuba ko atari umu professionnel naraje sanga yangiriye ibintu bidakogwa sanga yarambeshe yuko umurokate atariha kandi yariha mugabo nca nsanga we yagize n'agasunuzo ibintu birenze. Ok, donc urumva ko igituma atari mu professionnel d'abord kuba ngo umurokateri ntariha mu bihugu vyose muri Canada ibihugu vyose iyo umurokateri atariha habaho processus ya communication na processus ya eviction itindikaba eventuellement iyo c'est pas ushobora nuko nyene hari nabiteguye kumena kuguguringa what to do when tenants don't pay in Canada. Okay. Anko if I've another gisagara nta muntu yovuga ngo so when tenants pay in Canada you must follow strict provincial legal procedures. You cannot lock them out, turn utility off, Provincial Housing Tribunal for an eviction and a correction order. Urumva ko ugenda muri make ugenda kuri habariho muri province bifise housing authority tribunal ya ijanye n'amazu ukagenda ugasaba collection ko bamwishyuza na eviction ko bamwirukana hariho procedure dore cyavuga yuko nk'ivyo biba biri muri lease agreement mu bisanzwe ikindi iyo upangisha inzu ino haba hariho contrat iyo contrat novuga ko iba imeze nk'izisa muri yo province kubera igomba kwikonforma ku mategeko iyo province ntashobora kuvuga ngo bon ngo jewe ngo nzokwirukana ngo nkene ngo ndosonura umutenenti ngo muntu nzokwirukana ivyo ntibirekuwe amategeko bavuga ati umuntu ushaka kumwirukana ushaka guheza iyo contrat bisaba ko umuha nuzeye preavis canke kumumenyesha imbere y'ukwezi bitandukana n'igihugu mugabo yavyanditse si ibintu bugesinga si ibintu donc usanga iyo contrat igenda yisunga ayo mategeko mugabo urayisoma donc uwo mu locataire uwo mu aja wahaye inzu arasinya nabo bantu bari muri iyo nzu agaca ayikurungikira ukayisoma utababamo naba ababiri umugore n'umugabo n'abana batatu utitiki nivyo nemeranya ko atabantu batanu bojamwo amategeko ucuyabona umunsi wo akene gusoka bizogenda uku tuzogira inspection kunuku mbega ni bazokata ubwatsi canke ninda zo bukata ninda zoreha amazi ninda zoreha electricité vyose bavyanditswe muri iyo contrat ukayisomera hanyuma asohotse naho nyene ayandika ikete ati genda asohotse ibi conforme nabi mwavugana imisi agomba kuguha hanyuma iryo kete akakurungikira copy wa mu agence ati wa muntu avuze ko azogenda tugiye gutangura kurondera abandi bantu ugu muri in the loop ugu muri informe ntabwo ya no kuba professional hano hose amadorage k'ibihumbi 100 go professional ntusore guca ku bantu baba penjeri go professional wemera urihe menshi mugabo umenye ko umwe kuko gihombo si juste amafaranga ya rent ayo nibisanzwe ku nzu inzu n'ikintu kizimvye amafaranga ya rent bayagumije inzu kagumaho zava ni asset zivye cyane ahani no kuyiprotege protecting your asset kuko nkubona bwiye hagashika bayononye ku buryo izo gufata ibihumbi 10 kugira ngo uyisubize muri forme yari ivuyemo kandi umuntu umupenjeri nturanka naho umwitwara nkuko nabivuze abajanse ushaka kubitwara ukabatsinda bakakuriya bojewe recently hagiye nigeze naje kudakora due diligence neza sanga umuntu yansondetse ikivare y'ibihumbi nka peut-être 5 nagiye muri tribunal arabinsubiza mugabo nshaka ko évidemment iyo diriza professionnel habahinze ko ushobora kubishuza mugabo apenjeri ntibishoboka voilà sinza twari tugeze ko dukomeze sanga yarakreye email y'umuntu yoba atari hari mu nzu aho nyene utarashika kure
iyo nzu iri amajahe iri Gatino. Uwo mu gestionnaire wayo ni umurundi, ni umuzungu, ni umukongomani. Umugestionnaire wayo ni umunyarwanda mugabo akaba n'umukanadi. Yego. Niwe magana amasezerano yo kurabira amazu. Yego, kandi ico gihe uwo namweretswe n'abandi bagenzi banje. Hari abarundi benshi yagiye barakorana nawo nibo batumye ndamumenya. Hama umwegereye bavuga gute? Ndamwegereye numva igihe nza navuze nti urumva twebwe abatrete ku busanzwe. Uwo muntu ntawenzi ntagidupfa n'abanyarwanda n'abazayirwanda n'abaki ntabwo ikikuru s'ubwoko bwiwe surukoba rwiwe si yava igikuru ni umuprofessional ko kazi akora sinakora ku mugoroba arafise registration ko abari registered ico gihe no kuvuga ubufise ukuntu ushobora kumukurikirana kandi akora professional ko avuga ati nkoze nabi ngo akaja kunyitwarira bakanyaka lisansi sindonka iconja ubuzima bwe buri linked ko akora neza gukora neza nicyo gituma abaho bugara umuntu w'umupenjeri avuga ati ankoze ikise voilà nico nibaza neza ko umuntu atari professionnel antuka numveze ukuntu yamukoreye twebwe twama turi positive rero umuntu naraje ndavuga nti toute façon ati kanze kure ivyo arivyo maze naho namubwiye muganda ndavuga nti uko nabona yuko ashira message nkeneye nyishu mbona ndabona yuko harimo ducenga ahero no bizimbira hamwe navuga ko wanka gukoresha mu professional kugira ngo saving amafaranga ugasanga ala longue wa umukoresheje kugira ngo ukosore ivyo uwo mupenjeri yakosheje umva ko atamuhaye amafaranga ya rent noneho uca ufata indege kuva Bujumbura gushika Canada nibaza ko atari munsi y'ibihumbi 3 udafite famille ugasanga kuja kurara muri hoteli umvaho acaba menshi cyane donc usanga ya mafaranga yo mu professionnel bakugirana yasagutseko ariko akari kintu twitwa peace of mind kushobora kusinzira uti bariko hari umuntu ariko arabikora kuko ngo navuze ko amazu baramena umutwe cyane je no hano kwanza n'umuntu ari muri yo gisagara uyihereje mu agence wewe akavyikora wewe bikareka kumena umutwe birakumena umutwe too much ku mafaranga wahaye mu agence kwera bo bafite amazu menshi bajera ntabwo bakwaka amafaranga menshi cyane kumbere 10% ya rent nimbu uyirentingisha ibihumbi 3 ku kwezi bakoramo amajana 3 quelque chose comme ça bivana mugabo ravye ibikorwa bakorana n'ukuntu bagukingiye kwimena umutwe je novuga nti no yamuha ngisinzira mu ijoro narafashe urugero ndaza urumva hama ndandikira abarokateur ndababwira nti nzuza kugira inspection y'inzu hanyuma ivyo byo ko atari umuprofessionnel ni ivyo byose ni wabikora wewe rokateur nta kintu umuntu avugana rokateur ntunamumenya uramumenya usanse umusasinya contrat arayikurungikira ukayiraba nka pour information ibisigaye uwo mu agence niwe adiringa n'uwo mu rokateur hakina intervention yawe tuvate nk'ubu sepa mu nzu hakintu ca bomotse ukaguma kwari kugifixa igire bisaba kwari kugifixa cyaki carpet itapi yashaje akine kuyisubiriza umurokateur avuze ati itapi kene gusubiza ndabona yarashaje canka amatara yakatitse ntawuze ikintu cabaye amazi ashushe ntakiboneka whatever ikintu kijanye na structure y'inzu umurokateur abicisha kuri yo mu agence agaca ari byo ashobora gukomunikana kuko muri contrat no mu masinya contrat hari ibintu vuga ati hakintu cy'amadolari 10 gikora cyangwa ibintu ntukikora uzondogikana gusa facture hari n'ibindi nk'ibi binini ibintu vuga ati imbere yuko bincishe ko numve ko ngomba kubikora kuko ashobora kuvuga ati naco nkora hanyuma tenant atabishatse gasohoka inzu cyangwa vuga ati ndabikore mugabo reka nironderere umufundi yewe kubera ndaze kwico kirazimvye wowe bundondero wavutarondero widiri cyangwa uti bikore nta kibazo ntangora bitsenye amajana 2 sinibwo ndaja guhangayika mugabo umva yo communication iba hagati umutenant cyangwa rokateur avugana na agence akavugana nawe ukikoma muri cycle de communication nta na rimwe na inspection nawe uja kuraba inspection sindamenya kure ahubwo no kuja kuraba inspection kumene nzobibaza mugabo umu agence uramwizera ko azi n'ivyo araba kubega we hari n'igugenda kuraba na inspection ntumenye n'ivyo urako utamenyere n'ivyo ugasanga hari ibintu vyagucitse n'ibintu ntabwo ari business y'amazu en fait ntabwo business yorosha en fait wa murokateur atandiha ya imene narahawe ndamwandikira ko navuga nti kameme wowe niwe nkeneye cyane kuko amfi umuntu ambera mu datandiha utije ntindi byumvikana
ndamwandikiye ndamubura mu nyuma mw'ijoro ndandikira wa mugestionnaire wanje ambwira nti ndi ngaha uti wompa nimero ya kanaka ko ndamukeneye icantangaje nuko yaciye ambwira wego arampa nimero kandi yampaye nimero idakora hanyuma acambwira ati uyu muntu rero akora tutera jurune ati akora tutera jurune ngo kandi yamubwiye yuko dize nzogenda kumuraba mugabo atazoba ahari azosiga urufunguruzo aho iwanyu murabona ku muryango usanga hariho amatapi azosiga urufunguruzo mw'itapi nzorutora kugira ninje. No, Francine, inzu yawe tuzakuba ufite urufunguruzo, okay? Bakoneze, Francine, no, inzu ni yawe, murakiraza ko munegirije ntuzaye, inzu ni iwawe, ni patrimoine wawe izimvye cyane, ico ukora, okay? Inzu uyiguze, umutenant ujya mu locataire ntarekuwe guhindura loke atakubajije, ico nakirekure. Alors, uragenda ukafise urufunguruzo omwe rumwe rwinjira mu nzu, mugabo vyiza ko ufite kopi y'imfunguzo zose na nk'amadolari 5 ashira 10 kugira ngo ire kopi y'imfunguzo. Ubu ufise kopi y'imfunguzo zose z'iyo nzu yawe zose, ndakubwira impamvu. Hanyuma agence akagira kopi ziwe kuko agence yakene kuja kuba inspection. Hanyuma umunye n'inzu uwugibamo akabagiye gukora, ntiwobwiranye n'inzu ngo yigwe yicara indi mu agence gukora inspection, aravuga ati je ndifite ufunguzo rw'uwanje nivyo gwana imfunguzo mu matapi. No, basha no nisito nkawe mu baswahili, basha no uwo mugaro musaje kuca ko undi muntu agaca yibo mutenende agaca ndozi kazaziba. No, wowe ufite kopi, agence agafite kopi, umutenente agafite kopi. Uti kubera ko kene na kopi, erega abatenente ashoye no kuvyuka umunsi umwe ati je ndigiye muri France kumbore aragusavye nk'ubwo muntu bayiha mupanjera amubwira ati tapi yarashaje ntabikore cyangwa ukama amafaranga ugenda uyikoreshe ntayikoreshe, agaca yiyenerva agaca afata imfunguzo zose agaca zitwaye agenda zitwaye. None wocu ugenda kubamagura inzu yiwawe kugira ushoboye kwinjiramo? No, kuma ufite amakopi y'imfunguzo. Ikijo ndakigize mugabo umuntu umva n'umupenjero kudiringa n'umupenjero. By the way, ivyo umuntu agence anabiguhanura akarakwaza kopi office etc. Bo hari no kundi kuntu ushobora gushika kopi ku nzu hafi yayo, hariho akantu ushobora gushaka akaboate gafite imfunguzo amaki code ushobora gushira ku nzu ku buryo nk'ubu wowe utahari nk'uwo mugabo ahubwo ni hatari umva nk'umunyarwanda umunsi uvuga ati okay, business yawe nta business dukora nayo byo gupangisha inzu abivuyemwo irondera umuntu wiwawe byo cyasa kusura kandi guflyinga muri Canada kurondera wundi muntu umwe kugira ngo wakire urufunguruzo. Ni complex. Okay. Anyway, biragoye gukora business uri hanze mugabo agomba gufita kopi y'urufunguruzo anyway. Kandi avuga menshi. Mugabo kubara narinzi ico niko ndarondera inca ya dizenza just nageye wa mugestionnaire wanje ara telefone arambaza ati leo dizere uri hehe uze ryari ntamubwira nti je nacerewe nagize empêchement ati ko ndazana bane nabandikiye yuko nza kuza ncerewe. Aca asiga urufunguruzo ngiye acarambwira yuko urufunguruzo nza kurusanga hahandi nyene nimvayo nza kuga. Ngiyeyo ndaraba inzu nsanga imeze neza mugabo ngira amakenga hari nafise umugeni twajanye aragira ati none je nambwiye ko umuntu abayo ari muri Madagascar. Okay, reka ngeze hano mucyakora iganiro cyose. Iciza Francine nuko inzu ikimeze neza, c'est très bien, shima cyane. Inzu iyi business y'amazu ni business goye cyane. Izi kimeze neza ico gihe ni sawa kuko encore une fois rent sinuva ko umuntu yomeranira umwaka akagumamo, ivyo ntibishoboka. Okay, ivyo ntibishoboka. Ucanke umuhagoma ko hari process ya eviction yatanguye. Amezi abiri je nawe mbona ari menshi naho nyaguma ko hatanguye eviction kuko inzu ni business, nta muntu ashobora kuguheranira ngo ucuke umunumye. Rero nizera yuko atameze nka 10 bagoheraniye ayo ushobora kuyahomba musanzwe yo warayahomvye. Okay, kuko nawe uza kuburana uzosanga amafaranga uri kuratanga mu vy'imburano arenge de amafaranga wagiye ko muri Canada yamaze kurengera kumbore rente y'umwaka. So aho waramaze guhomba gusa. Hari ikintu twita je nguzo kuvuga ngo ni nka tuition canke minerval. Iyo ngozi kosa muri investissement nta umuntu azokora ngo nakosa ndakora ndiko ndakwakiza mu byukuri umuntu azokora ngo nakora muri investissement ikoza muri investissement uzomenya ko ntari investissa. Umuntu uzakoze business yakoze urashika ugakora ikosa ukihenda ahantu usitugiye muri marché utazi ico gihe ayo mafaranga bahomvye ucufata ko ari minerval watanze kugira ngo wige icigwa. Okay, reka yo afata ko ari minerval
ugenda urondera mu agence wiyenforme neza muri Gatineau Ottawa sinzi ahantu uri ubaza aba agence bari fiable baba bafise uri kuratembera kwibarabara usanga bafise ivyapa hirya no hino baba buzuye ari benshi cyane ubabaze fees ayo bacaginga ubereke basabe contrat yabo ubabaze bazo bishitse ntimube mugishaka ko dukorana vyogenda gute toute information baba bariko kuri murafise assurance murafise baloya umurokatere atishuye bigenda gute izo information zose zimwe uvizisomere kuri internet nka general umvire information general vyo kubashoke ngo ntibamwirukanye umenye ko nta muntu be victim ku mugoroba ivyo ntibishoboka ino bafise uburenganzira kwishyuza amafaranga biragoye kuko encore une fois avuze ati ntayo mfise nubwo biba yafise avuze ntayo ntanga ntacyo bashobora kumufata mu kanigo ayatanga yigombeye nta muntu bapfunga kenshi na kenshi ngo aze gutanga amafaranga ntibashobora kumwaki kugurisha inzu yiwe ntivyo baba vyoroshe kiretse kumbara ibintu birebire cyane ariko niyo babikora bake mu bantu babaroye nabagaca amafaranga usanga ari birebire cyane muga muri make nuvuga yuko rondera mu agence cyo numva ariyo niyo solution. Ikindi abantu biwacu baramaze ko asikorobera baje cyane nta kundi umuntu yobigenza ari no mpamvu kwanza dukwiye guprofessionaliza no kubafasha baburi ivyo besikroka ncamvuga kandi n'abantu bo kuri immigration bari kubiba amafaranga immigration muri Canada New Zealand Australia bataza kuba bari enregistré. Okay, umuzavuga ko kumva kuronda visa ya Canada New Zealand mubaze ko ari enregistré na immigration ya Canada bafise ntuzeye board yabo bari enregistré mubabaze ni nimero yabo ukene kuri internet urabe yuko bari enregistré. Okay, bo kumbure ivyo wo kwibaza ngo nivyo ndiko ndemvanta kanda kwereke ngaha ayuko ariko bigomba kumera. Bo nubwo bitajanye n'ivyo nariko ndavuga kuri no munsi ncenda bicishamo ko maze imisi numva abantu bambwira turi kuronka ama visa hari umuntu anyemeye visa yo kuja muri Australia muri New Zealand muri Canada ivyo bihugu bitatu ijonze nuko abantu bakora immigration bataza kuba bari registered nk'akaroro urabona nk'iyi ni New Zealand bavuga Immigration Advisory Authority ona kuba bahari nibo mugomba kudiringa nabo kandi kuko nabivuze amazina yabo abayanditse ahantu ushatse kumurondera uramurondera washo kumusaba ngo akwereke iyi lisanse yiwe atwa kuyikwereka kubera ari muri business y'ivyo bintu ntashobora kukubwira ngo ivyo nibindaba anko bivuga ko navuze usho no kumurondera usho no kugira ntuzeye search for an advisor kuri iyi poto kumbura sinavyiteguriye mugabo ushobora kuronda abantu bose bari registered ukabamenya. Okay, donc urana ko ngo find an advisor nuko hari imbere yanjye sinabibonye find advisor urabona ngaha ko ushobora gukoresha izina canke inamba reka mfate nk'umuntu yitwa c'est Donald ni izina kumbura ari populaire unako ukibona ngaha Catherine Carnet Domad ni numero yiwe n'ibiki byose bavuga ko registered ngaya amazina. Okay, umuntu avuga ati gende registered murabe ngaha urabe ko harimo yitwa usho kuronda just makadona ko bari registered na gouvernement. Okay, donc inagi umuntu ashobora kukubesha ngo ko kuronda visa atari registered ko ntibabire kuri we. Bo hariho abandi ngaha donc par la loi donc nkaje nkunda ndaguciye amafaranga ndakufashe kurondera visa jewe no pfungwa nabona kuzica no dimwe no hano wasenze ko bahanisha bipfungo. Bo reka ngire hano Donald encore ndagiye kurondera undi mu agency ngaha reka to search umva wewe umusavye izina ni nimero yiwe noneho umusavye umubwiye wagiye acahunga umubwiye uti okay umva ko ngaha nta wumva siyo zina reka mfate John ni izina riri populaire mugana nashaka kuvuga umubwiye izina umubwiye ubona ko hari abantu benshi bitwa ba John ba registered muri Australia n'igisagara babamwo etc kumbura kikinza ko ashaka kubona amadetail menshi y'uwo muntu voilà kandi bari enregistré na service ya gouvernement on a ko ari John Zung Liu comme Chinese na numero ya registered na kandi registration no musizo ko expire etc plutôt na haba na adresse na business akora mu ni bakora business nkira na ko business becho bakora muri business education travel center administration and immigration etc ni numero za telefone buri kintu donc ino ibintu biri so organized nta bintu by'ubupenjeri ushobora gukoresha kiretse urumva babonye uvuye Burundi acha kubesha bakagushaka kugucisha mu bintu by'ibinywabi ugasanga barakwivye. Bo iyi rero nayo ni Canada hariho n'igifaransa sinja kwigona cyane amafaranga biba binkomplika nta gifaransa cyinshi mugana ko nawe bavuga ngo college search for RESA ni bombaze vyarivyo ngo register regulated Canadian immigration consultant. Bo kumbure anyihanganire ntuze Gordien nubwo ntata
nta kintu ndamubwira ngo amfashe mugabo akaba atari registered nta kibazo kumbure muri Canada birashika ugashobora gukora utari registered mugabo ikora no registered birafasha gusumvya uyo utari registered et voilà Gordier Horugavye you see ntabwo nari nabiteguye Gordier Horugavye aregister simvuze ngo mugenda mu mukozi sindiko ndamugurira business navyo twavuganye gusa narinzi yuko umurebe kuvuga ko ari mu consultant azo kuba yanditswe ngaha okay uyu ni wa murundi mukunze kubona kumukubita singoza kumubona zimeze kumubona mugabo Gordier Horugavye are registered muri Canada type mu kamijo sigura etc entitled to practice yes voilà nico nagenda kubwira yuko mu bisanzwe muri Canada Australia New Zealand ibihugu biri organize buri kintu kirapanze neza iyi ni information iri publique cyo umuntu ariko ndatinya kuyerekana sino navuga ngo ndamwindira namurenge akarembo byinshi ndamuvuze ko aranditswe yuko arekuriwe gukora service ejo provide services muri Canada na nimero yiwe voilà ndaryohewe kubona ndamusanze kuko iyo namusanze ko ndaguca maramara cyangwa niba ngo ndiko ndamukwegera ibintu nk'ivyo mugabo ko ari registered ariko nibaza ngo mukoreshe cyangwa ngo mukoreshe ngo zoronka 100% mugabo akora ya professionalism ntashobora kukwiba ntashobora gukora ibintu by'amanyanga menshi kurazi aruzinze license ntazosubira gupracticinga so aruze kandi umushoye n'umushoye ngo ntiwaronse visa ko kuronka visa no kutayironka sintibimuva ko biva muri ministere ya immigration canke departement bishinzwe mugabo akwivye amafaranga ibiki ubufise hano ushobora kumurega voilà si nagomba kufokanza kandi nashaka kuvuga gusa yuko mu bintu vyo muri Canada Australia New Zealand umuvyo bihugu bitatu ndifamiye navyo buri kintu cyose kiri professionnel aba estate agency kwa kundi cyo kuronka register yabo ukavuga uti ndiringa n'uyu mugabo kenshi na kenshi aba ari company urondere company nto umuntu akora solo urondere company kukindi uwo muntu umwe imodoka imugonze ucubigenza gute mugabo company imodoka imugonze hariho ntuzeye contingency plan uca musubira etc ukamenya office uzomusangaho n'ibindi vyinshi so please mudiringa n'aba professionnel nico kintu novuga kuri uyu muntu yajanye umutawe muri Canada nico imbere kikuru mbona ikindi abarundi n'abanyarwanda mu nyumviriza mugerageze kuba honnête vraiment ibi bintu biraduteza urubwo biraduteza urusoni yuko atamuna kizero wundi urumva bizoshika naho azoba afise utanguye agence ko nk'abandi nk'abahindi n'abashinwa usanga batanguye agence ziwabo uno umushinwa araza akagura inzu aja ayigurisha usanga ari umushinwa umuroya abikora transaction usanga ari umushinwa agaca ayiho umuntu ayimupangishiza akaba umushinwa ukora maintenance akaba umushinwa bagahanahana business gutyo mugabo twe turababaye escrow tuzohana business koma ntibishoboka sawa mugira umunsi mwiza nizere ko Francine Tudumeme azotsinda runo rubanza mugabo bizomugora kubera urumva muri Canada yavyidodomvye ko mugabo iyo ni systeme nziza yuko atamuntu ahuruduka mu guca urubanza ariko ndashaka kuvuga yuko nizere ko kameme uwo muntu azomuha amafaranga yiwe ya rente wayi umwiba koma inzu yiyubakiye umurantera n'ishavu tuzosubira